Reka ndabaramutse mwese muriko muradukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ndabashimira mwebwe mwese mumaze gukora sabone canke subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubashikiriza bize birabashikira ubwa mbere imbere y'abandi. Nitwa Jo Philibert Karangwa. Uno munsi w'igenekezo rya gatanu uku kwezi kwandamukiza umwaka wa 2024. Aya masaha y'umuhingamo hari inkuru yanditswe n'ikimenyesha makuru citwa Le Monde, n'ikimenyesha makuru gisanzwe gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Cashize ahabona inkuru isa niteye ubwoba, inkuru jewe ubwanje yampahamuye, inkuru ya nteye umutima uhagaze, inkuru ivuga ku bijanye n'imihoro iriko iratangwa ku mbonerakure, urwaruka rw'imbonerakure mu Burundi. Iyo nkuru ngiye kuyibasomera kugira ngo mwumve ibirimwo, abatashoboye kuronka ubwo butumwa canke abasanzwe mukunda kumviriza Radio Peace FM ngaha kuri YouTube channel, kugira ngo mwumve ibiri muri iyo nkuru. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo imipanga yuzuye kontineri 4 yazanywe mu Burundi gukora iki? Iki kinyamakuru canditse ngo hari imipanga iriko irahabwa imbonerakure mu mihingo itandukanye y'igihugu kuva ku mpera z'ukwezi kwa gatatu. Urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ruyihawe rubwirwa ko ari iyo kugwanya abansi b'amahoro n'umutekano. Iyo mipanga ikaba yaguriwe mu gihugu c'Ubushinwa, ica muri Tanzania imbere yuko ishikanwa mu Burundi. Ico kinyamakuru nyene Le Monde candika ko iyo mipanga yashitse ku rubere rwa Kabanga Kobero, ipakiwe mu makamyo afise imparati za Tanzania hari kwigenekerezo rya 18 Ntwarante umwaka wa 2024, kugira ngo ayo makamyo yemererwe kwinjira mu Burundi. Banditse ko byagoranye kubera ko abari barongoye urwo rugendo banse kwereka abakozi b'ikigo OBR ikirango iyo mizigo ifise yari ipakiwe mu makamyo, banka no guharurirwa amatagisi, ivyo bita dédouanement, basigura ko abategetsi bo hejuru ari bo batumye ivyari muri ayo makamyo, ko rero atawurekuriwe kubisuzuma bidashitse ku kivuko c'i Bujumbura. Ico kinyamakuru nyene ko nababwiye ndiko ndabasomera iyo nkuru kivuga ko ngo amaze ayo makamyo amaze imisi 3 aho ku rubere rwa Tanzania n'u Burundi. Ayo makamyo yahavuye yemererwa kubandanya urugendo hari saa 8 zirenga mw'ijoro ry'uwa 20 rishira wa 21 Ntwarante w'umwaka turimwo, aho igipolisi c'Imuyinga cabwa itegeko ryo kuyaherekeza. Ariko amasoko y'itorokanirizo ry'amakuru Le Monde avuga ko ayo makamyo yarimwo imipanga mishasha atabaye akiji Bujumbura, ahubwo ko yaciye abandaniriza mu ntara ya Makamba. Bamwe mu barongoye abandi mu kigo cegeranya amakori n'amatagisi ca leta arico OBR mu ntara ya Muyinga bararengukishijwe mu rwego rw'iperereza, bagirizwa guhungabanya ibikorwa vya leta. Ico kinyamakuru hari irindi jambo ry'umutwe riri hagati rivuga ngo iyo mipanga iriko ihabwa imbonerakure. Ngo ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ndamukiza umwaka wa 2024, ni muri uku kwezi turimwo, imbonerakure zo mu ntara ya Bujumbura yaguye nizo zari ziramukiwe izo mbonerakure ngo nizo zari ziramukiwe guhabwa imipanga. No kuvuga ko uwo munsi iyo mipanga yahawe urwaruka rumwe rw'umugambwe CNDD FDD atari rwose, no kuvuga rwo mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Bubanza, mu gice c'intara ya Bujumbura bita Rurale, hamwe no mu gice c'intara ya Rumonge. Ivyo bice bikaba arivyo bigize intara ya Bujumbura nshasha hisunzwe itegeko rishasha rigenga indinganizo nshasha y'intara, amakomine, amazoni, imitumba n'amakaritiye. Imbonerakure irongoye izindi muri zone niyo umugambwe CNDD FDD wahaye igikorwa co gutanga iyo mipanga hisunzwe uburinganire bwa zone hamwe n'ubukerebutsi bw'imbonerakure zihaba. Ikinyamakuru Le Monde kivuga ko ngo kibajije ico urongoye muri zone yababwiye bazokoresha iyo mipanga. Umwe mu mbonerakure zahawe iyo mipanga yabwiye Le Monde ko
ndugure twamugira ni imipanga yo kwivuna umwansi. Muri iyo minsi abansi b'amahoro n'umutekano ni benshi mu gihugu ndugaye twamugina. Amasoko y'itorokanizo ry'amakuru Rumonda avuga ko iyo mipanga mishasha ari ubwoko bubiri, harimwo imipanga imenyerewe ifise ubugi ku ruhande rumwe, hari n'iyindi yo mu bundi bwoko ifise ubundi ku ruhande rwo hepfo, igaca rero imera nk'umusumeno ku ruhande rwo hejuru. Iki kinyamakuru irindi jambo ry'umutwe rivuga ngo Tanzania yaragize amakenga kuri iyo mipanga. Hari kwigenekerezo ya 26/0 mu mwaka 2024 aho leta ya Tanzania yatanga uruhusha rwo kujana mu Burundi iyo mipanga yari yavuye mu Bushinwa, iguzwe na Fondation Pax Burundi, ishirahamwe rirongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Amasoko y'ico kimenyesha makuru avuga ko imbere yaho leta ya Tanzania yari yabwiye abari bajejwe gukurikirana urugendo rw'iyo mipanga, harimwo abo bita ba déclarant mu gifaransa, ko idashobora kwemera ko ibandanya mu Burundi hatabonetse uruhusha rudasanzwe ruvuye muri leta y'u Burundi. Abategetsi ba Tanzania basiguye ko iyo mipanga yatari ibidandazwa bisanzwe kuko ari bigwanisho kandi ari nyinshi cyane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ubwiwe ngo niwe yahavuye ya telefona umwe mu bategetsi ba Tanzania amusaba ko borekura iyo mipanga ikabandanya, mugabo aramwankira. Ico kinyamakuru kivuga ko amusigurira ko ategerezwa kurungika uruhusha rwanditse kugira ngo nihaba ingorane itewe n'iyo mipanga leta y'u Burundi ntizohave yihakana Tanzania. Ico kinyamakuru Rubanda kibandanya kivuga ko amasoko yabo amenyesha ko leta y'u Burundi yahavuye irungika urwo rupapuro bise autorisation spéciale, no kuvuga ngo uburenganzira budasanzwe canke uruhusha rudasanzwe. Amasoko y'ico kimenyesha makuru avuga ko ubwa mbere abatumye ko iyo mipanga bari bifuje ko ica mu kiyaga ca Tanganyika kugira ngo ntisuzumwe kenshi, ariko mu nyuma bahitamo kuyizana n'imiduga kubera ingorane y'amazi y'ikiyaga Tanganyika amazi igihe yararenze inkombe, agahungabanya cancane ibikorwa no ku kivuko c'i Bujumbura. Imyiteguro yose irangiye muri Antunga, niho rero iyo miduga ipakiye imipanga yavuye ifata inzira igana ku rubibi rwa Kabanga Kobero, ihashika kuri rya genekerezo rya 18 Ntwarante uyu mwaka wa 2024. Rumanda ngo yagerageje guhamagara umuvugizi wa leta ya Tanzania wo bita Mobare Matinyi kugira ngo bamubaze ibijanye n'iyo mipanga, ariko ntawitavye telefone yiwe ngendanwa. Bavuga ko bamaze kumubwira ibijanye n'imipanga iheruka kwinjira mu Burundi, umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Hozine Girene Gatoni yababwiye ko kabiri kose ko bumuhamagara kuri telefone ko atabumva neza. Uruganda rw'itorokanizo ry'amakuru Rumonda rumurondeye kuri telefone umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD we yababwiye ko bariko baratwarira hejuru, kandi ko bari bamubajije igituma bariko baha imbonerakure imipanga. Aho Reverien Ndikuriyo yabishuye ati ndugure twamugina, baza uwabikubwiye ubaza Ndikuriyo ndugaye twamugina. Reverien Ndikuriyo ako ni akajagari, kuraho jahiyo, ivyo uvuga nibiki wewe, ntuzosubire ku telefona d'ailleurs, utwarira hejuru na kajagari. Rumanda ariko iyo Rumanda mubwira ati ariko iyo mipanga irateye ubwoba bamwe mu banyagihugu. Reverien Ndikuriyo aramwishura ati donc Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo akaba ari nawe nyene ishirahamwe Fondation Pax Burundi ntiyasubiye kwishura. Inkuru yanditswe na Rumonda.